Yusufa. Yes, ni Pedro Tiz on the mic. Nongeye kugaruka ku Kirere Media. Nkuko mubibona imbere ya screen zanyu. Smith tuguha ikaze cyane. Murakoze cyane kunyakira ku Kirere Media. Ni jewe nyene B Smith batazira umwana w'ishamba. Isukinobera umuravumba yanka ndondera kunoba n'andi meshi cyane. Yego. Meze fresh. Ndashima Imana sinzi namwe ko meze neza. Ni fresh wane miss myinshi. Twari twaburanye kweri sinzi impamvu. Sana nahora ahantu muri Kongo. Uyu munsi reka twigire ducako twirukanka urabizi hatwivuga kuri entertainment no gushashiza c'u Burundi. Twigira tuganiye kwa promoter bagiye batandukanye turaza no kugaruka kuri Satubi. Duhera kwa promoter bagenda bavuga ati twoze bikubita mu gatuza ati twebwe umuririmbyi kanaka twomuzima. Nkuko nyene ubimbajije ico kibazo muri entertainment y'u Burundi turafise abantu bagerageza gutanga amakuru y'umuziki w'u Burundi atawe bahengamiyeko. Hakaba hariho n'abandi usanga mu gutanga amakuru bafise umuntu bahengamirako. Hariho n'abandi rero baba biyemera ngo twebwe ngo turakaze ngo dushatse turamuduza ngo dushatse tukamukorora. Ariko ikintu bakwiye kumenya nuko atamupromota afise ubushobozi. Ndemeza neza yuko atamupromota n'umwe mu Burundi afise ubushobozi bwo kuduza umuririmbyi canke umukomedie canke umuntu wese ari kuduza umuntu w'umunyempano. None kubwawe birikora no burya biriko urumva imiti ikoranye. Yabavuga ati twebwe promoter dushatse umuntu turamuduza canke tukamukorora aho no vyumva. Mugo umuntu akikubita mu gatuza akavuga ngo jewe ngo ni jewe ngo ndumwami urumva okuduza abantu canke kubakorora. Ariko ivyo ni mu gihe jewe kubwanje umwanya umwe no bashigikira kubera ko abaririmbyi nyene nibo bidoga ati abajeje gushikana indirimbo zacu kure nibo batuma zidashika kure. Urumva ko birimo ya mu bisanzwe umuririmbyi azosubira kuvuga iryo jambo ndamufashe nkamuronka kabero nose ndamugenda ndamutabiye ati gute uziti bana mutabira ndamurosa kabero. Yego no muririmbyi ntari muri business ari muri business mu promoter ntabikora kugira beho none kubera ko umushabaje baza barayidoga ngo abajeje gushigikira ngo umuziki w'u Burundi bone ko baradushigikira. None bakeneye ko babashigikira ku kazuru urumva neza yuko nabo nyene hari ibintu bataba bariko baratahura neza. Ariko hari abasaba amafaranga menshi kandi bitari bikenewe. Mugiye gusavye menshi ubona yuko afise puissance yo gushikana ku ndibaza ntibiba ntaco bitwaye. Kandi uri umuririmbyi atamahera ufise ugomba kabiheba. Muziki ni investissement. Ariko turabizi hari abageze ku rwego rwiza hari abakizamuka. Rero abo bakizamuka nibo kenshi bahura n'izo ntambara. Abo bakizamuka shamanza bakarindira bakaronka amahera makazojamwe mu nyuma. We muri maka bariko baraza bose batamafaranga bise babihera. Man sinzi mugabo nka jewe hari abo maze gufasha beshi. Mugasuna bavuga amazina ku buntu. Mugabo ingorane y'abasani ingorane bafise bose bahuriyeko umvura mupambanira mugabo akagira ahantu nawe ntasubire kukwibuka. Basi nituba dukeneye basi kwibuka umuntu ashaka kumwibuka umuntu kamuramutsa ivyo biba bikwiye. Urumva ivyo biba bikwiye umuramutsa ikitu muganira nibisanzwe. Mugabo ugasanga ni wa muntu ntazosubira no kukuramutsa urumva asura kuza kukurondera ari uko afise igikorwa ariko agomba kuransa canke yasohoye. Ubu twe inbox tuba dufise abantu babasani benshi usanga bagomba bakurungikira intuze kubera iki
kwera wabona yuko muri uwo mwanya aragukeneye mugabe inyuma y'ico gikorwa ntusubira kugirana mutorera irengero yego ugaca wibaza ati none ibikorwa vyinshi bafise bakora canke gusumba abandi basabasani muri make bose bavuga yuko bafise akantu ko kugara muri bo ariko tugarutse kuri ico wambajije cyaba promoter canke aba journalist uko hari ibintu benshi abantu bagenda baza baritiranya twebwe ntiturabamenyesha makuru twebwe abantu benshi bakorera kuri zimbo ngurukana bumenyi so bamenyesha makuru uko umumenyesha makuru bijya umumenyesha makuru ni ikintu bigira bakaronkera n'impamya bushobozi rero twebwe ibi dukora basi bisa nko kumenyesha makuru no kumenyesha makuru mugabo nitwitwa abamenyesha makuru rero twebwe nka jewe sinovuga ngo je ngumugabo umusani ngo numuduzi ya gusa nogira ico mfashije mu gihe hari abandi bariko barakora baramfasha urugamba rwo kugira kumushikanira impano kure turashobora kugira ico duterereye mu iterambere ryiwe impano yuko twayishikana kure mugabo ndumwe kwikubita mu gatuza ngo ndumwe nkavuga ati neza yuko ari jewe mfise ijambo rya nyuma kuri we gushikana impano yiwe kure no ndiko ndabesha ariko hari abaririmbyi tuzi kubera aba promoter kanaka kandi n'ubu bakibakorera ibintu bimeze neza yego man abaririmbyi rero usanga bafise promoter babo kandi ugasanga ibintu birafata inzira nziza kandi rega mu Burundi ingorane hari nyene ituma n'ibintu bigenda birayumba yomba usanga umuririmbyi adafise abantu bakorana usanga adafise abantu bakorana bazwi rero iyo ufise abantu mukorana bazwi ibintu biraza koroha ukora ubwo wewe uraho urakora uragira nte abantu mukorana ntibazwi neza romba biraza gutuma ibintu byabo bigenda birayumba ego kwivira kwa promoter tugana kwa Sat-B nyuma yaho avuze ko yaroza abaririmbyi bose kivuyemwo abaririmbyi babiri Inoji na Double J proje kubona apostinga yuko agiye gusubira muri Nigeria mu higanwa azi neza ariko mu minsi umuntu ashobora kurimenya wewe wavyakiriye gute uzumva ya ni iteka ridasanzwe ku muziki w'u Burundi n'amateka ageretse ku yandi kubona umuririmbyi nka Sat-B umuririmbyi mukuru akomeza kuguma yagura akarere hagataho harafise na show muri Belgique yego rero Sat-B gusubira muri inyuma yo kuva muri Afrima gusubira muri Nigeria kandi nuvuga ko ari yindi ntambwe nziza agiye gutera kandi bizofasha cyane mu muziki w'u Burundi kubandanya umenyekana cyane ahantu hagiye hatandukanye Sat-B kugenda gusa presence yiwe ibifize ikintu igize nte ifashije nubwo yose acavuga ngo nta collab ngo nta kino no kumumenya gusa ko uwo muntu yaje ava mu Burundi yaserukiye Burundi abaho ico ni kindi kintu gikomeye cyane yego tuvuye kubwo kubagiye kwitabira irindi higanwa tubona aba ku rugero rw'abahungu nta award nimwe bigera batahukana mugihe tubona mu bakobwa Natasha buri ntuze award yose agiyemo ategereza kuza yizanye mbega wewe kubwawe uvuga kwiye ya mu bisanzwe zi award za Natasha zirafise novuga gute zirateye amakenga ariko nubwo ziteye amakenga ico sico duhagararako agiye nimba award azigura nka kujya babivuga nimba azigura nka kujya babivuga mugabo nubwo ayizanye iza mu gihugu kandi agiye aserukira igihugu ariko je kuri kote imwe kubavuga yuko
aho mwanya umwe tudahuriza kuvuga yuko azigura bacura banaririmbye baba bahuriye muri rya higano tumanye mumenga vyongora urazi gituma yo bazigura urabona bajya baririmbye bakomeye ntibazigura no urazi gituma bajya baririmbye barabanomine murajya amahiganwa bajya bakomeye bazucu ba Diamond bande banandi mugabo ntibigera baboneka ku munsi wa nyuma kuri finale ku munsi wo gutanga burya bushimwe ntibigera baboneka abahabuze kinyene kugiye kubera ikibata nta gaciro babahaye ajyama award kubera iki muri Trace Music Award baboneka kubera ko Trace Music Award irakomeye cyane gusumba burya bwa award bwa High People burya bwa Tamani yagiyemo rero umva nta gaciro bababuhaye natashaja mu mahiganwa y'abapcoming muri make ni kuvuza uravye na ziya mbuga bakoresha bajya abantu bategwa jama award ubona zingana gute turetse ibintu byo kubesha mugabo aho zo twohagarara abantu duhagarara nuko agiye aserukira igihugu kandi azanye award za mu gihugu nico conyene nico duhagarara ko tukaja tumukengurukira kubera ko aba yagiye gushikana umuziki wacu kure nta kindi yego Smith twagushimiye cyane murakoze cyane akajambo kanyuma urangirizako akajambo kanyuma nuko nosaba abakunzi bacu uko boguma babana natwe bagenda basangiza ibiganiro tubashikiriza yego Pedro Tiz on the mic Kere Media ugiye ko tunabaseza batakora subscribe bayikore commentaire bayishireko bagire na share n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ibiganiro bikurikira ntibize bibacike ciao zoba bitwika naho gutaha